Imana ishimwe cyane. Ndagomba dusangire ijambo ry'Imana abacamanza igice cya 6 guhera ku murongo wa mbere tuza guhereza ku murongo wa 16. Icyo tugomba kwiga ku ijambo rivuga ngo uri mu bihe ki. Uri mu bihe ki. Ego ashobora kumbariza mugenzi wawe. Uri mu bihe ki. Arabaca bavuga bati agakrize karanyishe. Mwihebye agakrize. Agakrize cardiaque. Crise cardiaque. Crise yihe. Uri mu bihe ki. Iki nico tugomba kuganira kuko mu buzima bw'umwana w'umuntu arafise ibihe bitandukanye acamwo. Kandi ibyo bihe bitandukanye acamwo arakwiye kumenya igihe arimwo n'ingene akwiye kwifata muri ico gihe. Iyo utamenye igihe urimwo ntumenye n'ingene wifata. Iyo utamenye ingene wifata ivyo bihe birashobora kubera bibi kandi wo bivuyemo neza. Nico gituma tuganira no munsi ngo uri mu bihe biki ibihe bimeze gute. Badusomere kuva ku murongo wa 2 banyumvirize wa 2 sho kwa 5. Uri mu bihe ki. Igice cya 6 abacamanza 6 kuva ku murongo wa 2 gushika ku wa 5. Uwa mbere ndaza kuvuga hanyuma. Nuko abamidiyani bamara amanyama abisirayeli bituma abisirayeli bironderera aho kuja kunyegera mu myobo yo ku misozi no mu masenga no mu bisagara bikikijwe uruzitiro rw'amabuye kubw'abamidiyani. Kandi abisirayeli iyo bahejeje kubiba imbuto abamidiyani badugana n'abamareki n'abantu bo mu buseruko bakabatera bagacumbikayo bagasiribanga imirima yo muri ico gihugu kugeza i Gaza. Ntibasigarana abisirayeli cyo kubatunga aragatungwa canke agaka canke akadogoba. Ikitungwa cyose baratwara. Badugana amasho yabo n'amahema yabo bameze nk'isinzi ry'inzige ubwabo n'ingamiya zabo ntivyaharurika batera ico gihugu kugira ngo bagihindure iyondoyondo. Vision y'abamediyane kwari uguhindura iyondoyondo abisirayeli. Ndashaka kuza kuvuga ku bihe bibiri. Abandika mwandika ibihe bibiri nza kuvuga ko. Igihe ca mbere ni ibihe bigoye vy'umubabaro. Ikindi ca kabiri igihe tuza kuvugana ni ibihe byo gutabarwa. Haleluya. Hariho ibihe vy'umubabaro ariko kandi tubaza kuvugana ku bihe byo gutabarwa. Abisirayeli yari imerewe nabi cane. Yategwa n'abamediyani. Abisirayeli bari barageze ku rugezo rwaho batagira aho bashobora kurara mu mazu yabo. Ngo bagenda kurara mu masenga y'Ibuye, ngo barara ahantu ku misozi, ngo bari barubatse n'imyobo babamwo. Iyo myobo niyo babamwo kuko batinye abamediyani. N'usose ngo yararimye abamediyani baraza bagafata ivyo barimye byose bakabitwara. Nta kintu na kimwe basigaza, n'agatungwa baratwara, nta kintu na kimwe bari basigaranye. Abisirayeli bagera igihe batangura kuba mu myobo, mu masenga y'Ibuye kuko baratinya cane, bari mu mubabaro, bari mu magogwa, bari bababaye. Nta wasohoka ngo agire ico arimye, nta wimbura, nta waturutsa. Hari umubabaro kuko vision canke iyerekwa ry'abamediyane tumvise ngo kwari uguhindura iyondoyondo Isirayeli. Isirayeli mu mubabaro. Iyo hashitse ibihe vy'umubabaro nashaka ngunda kubwira ibintu bibiri ukwiye kwiyumvira. Iyo hashitse ibihe vy'umubabaro ukaba mu bihe vy'umubabaro hari igihe umubabaro ubuvuye kubera wagararije Imana ugakora nkana ivy'Imana yanka kandi warayimenye. Iki rero benshi ntibakunda gucunga. Badusomera umurongo wa mbere nico gituma nawusimbye. Bace badusimbira ku murongo w'indwi n'uw'icumi. Kubera iki Isirayeli iri mu mubabaro no mu gatengo n'ingorane nk'izi gushikaho baba ahantu hije gutya? Kubera iki?
Abisirayeli bakora ibibi imbere y'Uhoraho. bakora ibibi kandi bazi neza Imana basenga iyo ariyo. Bakora ibibi Maze Uhoraho abatanga mu maboko y'Abamidiyani. Uhoraho arabarekura mu maboko y'Abamidiyani. Kumara imyaka 7. Bamara imyaka 7 baba hariya hantu. Murahabona? Imyaka 7 udasohoka, usohoka kuraba akazuba wihuta winjirayo. Byari ibihe by'umubabaro. Ariko babigiyemo ngo kubera ngo bahagararije Uhoraho. Murongo w'indwi wa mbere wawusomye? Murongo w'indwi gushaka kuw'icumi. Imana ibarungikira umuhanuzi abamenyesha igituma bari muri ivyo bihe. Umviriza. Ico gihe Abisirayeli batakambiye Uhoraho n'Abamidiyani. Uhoraho abatuma kuvugishwa nawe. Uhoraho abatuma kumuvugishwa. Arababarira ati uku niko Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze. Nabaduganye ndabakuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja. Nabagiriye neza. Ndabakura mu maboko y'Abanyegiputa no mu maboko y'ababahaza bose. Ego. Ndabirukana imbere yanyu ndabaha igihugu cabo. Ndababwira nti Uhoraho Imana yanyu. Ntimuzokubaha imana z'Abamori. Bene iki gihugu murimwo. Ariko mwanka kumwumvira. Ntimuzubaha ibigirwamana ariko mwaranse kunyumvira. Isirayeli yari mu gatengo, yari mu bibazo bidasanzwe. Imvo twumvise ngo yari iyi. Bibiliya irayitubwira ngo bari bavuye kuhoraho bifatanya n'ibigirwamana. Imana irabarekura, ibarekurira mu maboko y'Abamidiyani imyaka. Nukuvuga ngo hariho ibihe by'umubabaro umuntu ashobora gucamwo, ariko ni byiza ko akwiye gusuzuma, mbega mbanye gute n'iyo Mana? Mbega ndi mu murongo igomba? Mbega ndi mu vyo ishaka? Nokora iki iyo nsanze ari jewe navuye ku Mana? Nokora iki? Umurongo wa 6 niyo nyishu. Nokora iki? Nuko Abisirayeli baja mu marushwa kubw'Abamidiyani maze batakambira Uhoraho. Batakambira Uhoraho. Haleluya. Mu bihe bigoye nta kindi kiba gikenewe atari ukuza imbere y'Imana no kuyitaka. Okora iki? Igihe utahuye yuko ivyo bihe bigoye urimwo vy'umubabaro wabitewe nuko wavuye ku Mana. Ico ukora si kindi, garuka ku Mana, taka ihane imbere y'Imana. Dufise Imana ibabarira, yuzuye ubuntu n'imbabazi. Garuka kuriyo, garuka kuriyo. Irakurindiriye. Duzi ijwi ry'ukwihana, taka yibwire iri hafi yawe. Imibabaro iminsi yose ntiyamara imibabaro ifise intumbero mbi. Hari igihe Imana irekura imibabaro kubw'intumbero yo kukugarura mu nzira yayo. Somera Abikorino ba kabiri igice c'indwi umurongo w'icumi. Abikorino ba kabiri igice c'indwi umurongo w'icumi. Eka Abikorino ba kabiri igice c'indwi umurongo w'icumi. Havuga ngo umubabaro wo mu buryo bw'Imana umubabaro kwihana kuticuzwa. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana. Turi kumwe? Hari umubabaro mu buryo bw'Imana n'utari mu buryo. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera kwihana kuticuzwa. Haleluya. Umubabaro, iyo usanzwe uri mu mubabaro, iyo usanze ibyo uri kuracamwo ari uko wavuye ku Mana kandi yabikubwiye inshuro nyinshi, hari umubabaro uva mu buryo bw'Imana, ariko uwo mubabaro ukwiye kugutera kugira iki? Kwihana kuticuzwa, kuzana agakiza. Ariko umubabaro mu buryo bw'isi utera urupfu. Imibabaro yose si imibabaro mibi. Hari umubabaro uva mu buryo bw'Imana ushaka kugarukana mu nzira y'Imana. Haleluya. Mbega ibintu s'amagufa. Sinari niteze amene nyinshi. Kuko hari umuntu aba mu kintu Imana ikamubwira kamwe rimwe kabiri igasubira ngo Imana n'ubuntu, Imana n'imbabazi. Ariko hari imibabaro Imana irekura mu buryo bw'Imana kugira ngo igire iki? Igutere kugaruka no kwihana. Kandi uko kwihana ntikwicuzwa, bikuzanira agakiza. Ariko umubabaro mu buryo bw'isi ukuzanira urupfu. Nukuvuga rero ngo umubabaro, ibihe by'umubabaro suzuma bwa mbere. Mbega umubabaro
wowe uvuye ko navuye ku Mana. Hari ikindi gishobora gutuma umubabaro ubaho mu buzima bwacu. Icyo cya kabiri ni kuba watewe n'umugwanizi canke uri mwihamwa. Hari imibabaro ducamwo kubera turiko turahamwa, kubera Satani yahagurutse kubw'ibikorwa kanaka turiko turakora. Satani akabyura ingunza agashaka gutera abera. Hari igihe duca mu bihe bigoye aho duhamwa, twankwa. Yesu yaravuze ngo nimba barampamye namwe bazogira iki? Nimba barankunze namwe bazobakunda. Kubera ko dushaka badukunda gusa ariko tudashobora guca no mu mibabaro yo guhamwa. Hari imibabaro rero iza kubera wahagaze neza mu Mana ariko ugategwa n'umugwanizi agashaka kugira ngo bivemo. Umviriza Nokora iki? Ni nyinshi ngaha irahari. Bibiliya itubwira mu Baheburayo igice c'10 umurongo wa 35-39, igihe ndiko nca mu mibabaro ari kubera umugwanizi ariko atera ubuzima bwanje ashaka yuko ndabivamwo. Bibiliya imbwira iki? Ngo nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu. Haleluya. Buri n'impera ikomeye muri ico gihe shikama. Umugani wa wundi ngo jipe moyo. Haleluya. Igihe uri kuca mu bihe bigoye, Bibiliya itubwira ngo ku murongo wa 35, subiramo 35, nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu. Nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu. Muri n'impera ikomeye. Nimwashishikara muri n'impera ikomeye. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivyo Imana igomba. Mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivyo Imana igomba mugira iki? Ubone guhabwa ivyasezeranywe. Bariza mugenzi wawe mbega hari amasezerano ufise? None kwera iki utokwihangana kugira ngo yashikemo? Umviriza 37 irabandanya. Kuko wasigaye igihe gito cyane. Kandi ugiraze azoza ntazoteba. Ego 38. Ariko umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera. Haleluya. Naho niyo njorora nazohimbara umutima wawe. 39. Ariko tweho ntituraba mu biyonjorora bagahona, ariko turaba mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Haleluya. Nituri mu biyonjorora. Igihe natewe n'umugwanizi, igihe ipfuhe ry'umugwanizi ryahagurutse, sindi mu biyonjorora, ndi mu bizera bagakiza ubugingo bwabo. Igihe imibabaro iri kwitera ubuzima bwanje, banyugariye byose, banyirukanye mu kazi atampamvu, banyirukanye muhira, banyugariye byose, ariko muri ico gihe sindi mu biyonjorora. Bamwe bambwiye ngo bivemwo turaguha promotion, bivemwo turakugirira neza, bivemwo turakurungika hanze kwiga. Bamwe bahisemwo kubivamwo, ariko nashaka ndakubwire ntubivemwo. Hariho impera ikomeye cyane. Nituri mu biyonjorora bagahona, ariko ngo turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Mu bihe by'umubabaro suzuma mbega bivuye ku buzima uri kuwabamwo bubi. Niwasanga atari byo, uzosanga Imana iri yemeye ko waciye mu bibabaro, uri kuca mu bibabaro kubera ihamwa. Niba ari hamwa naryo shikama, kuguma mu kwizera no kwihanganira ibibabaza. Barabituganirije kuwa Mungu heze. Haleluya. Rero ibihe by'umubabaro ni bihe umuntu acamo. Twasuzumye ico bivuye ko tuca twiyumvira n'ico twokora. Ni sawa? Ibyo ni bihe by'umubabaro. Ngiye kuganira namwe naho ibihe byo gutabarwa. Haleluya. Bariza mugenzi ati imbega ibihe by'umubabaro urabirengana ngo twinjire mu bihe byo gutabarwa. Okay, naco bitwaye nimba bya bihe utarabirengana byose, ariko nashaka kubwira ngo inyuma y'ivyo bihe hari bihe byo gutabarwa. Haleluya. Hari bihe byo gutabarwa. Hari bihe byo gutabarwa. Somera 12 gushaka kuri 11 gushaka kuri 12. Bukeye umumarayika w'Uhoraho
araza yicara munsi y'igiti c'umweroni aha cari muri Ofura, umumarayika araza yicara munsi y'igiti cari muri Ofura, aha cari ca Yowasi umwabiyezeri, kandi umuhungu we Gideyoni yariko arakubitira ingano mu bwato baganiramwo umuvinyu bw'imbwe mu kuzimu kugira ngo azinyegeze abamidiyani. urumva avuye muri ca cobo asohotse gukubita ingano kugira ngo asubireyo vyihuta. aha ahuye n'umumarayika, umumarayika musanze ni nk'uko umenga yasohotse gukubita ingano, ariko umumarayika yari arindiriye munsi y'igiti. Arindiriye nde? Arindiriye usohoka, arindiriye usohoka, ko bose bari indani. Uyu mugabo rero kugira asohoke ndamubonamo ikintu, ni naco umumarayika yabonye aravuga. Mwumvirize ndavuze gute? Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Haleluya! Iyi Imana ije kugutabara iguhindurira izina. Ico kintu candike. Gideyoni mu bisanzwe aboneka nk'umunyabwoba, aba mu masenga y'ibuye, aba mu myobo, ahantu hatabona. Amaze imyaka 7 ubuzima bwiwe ari mu myobo, ariko umumarayika araje yicaye munsi y'igiti arindiriye usohoka. Hasohotse umugabo aciye amuha izina. Umumarayika amubwiye ngo Uhora ari kumwe nawe, inde? Ewe wa muhizi w'inkomezi. Ibisanzwe ntibyumvikana. Umuhizi w'inkomezi muzi yaba, birumvikana. Umuhizi w'inkomezi muzi ubwoba afise, ariko n'umuhizi w'inkomezi kuko Imana ikiramuraba ntiyamubona muri kubu, yamubona muri kazoza. Dufise Imana itatubona muri kubu gusa, ariko ifise no kutubona muri kazoza. Yo ndabira mugenza uti mbega hajya muri kazoza we kubona gute? Ikubona uri mu myobo, ikubona adresse yawe ari muri yaficika, aho ufise ubwoba, akantu kose ufise ubwoba, canke iri kwirakuraba muri kazoza ivuga ngo nguyu umuhizi w'inkomezi. Abahizi b'inkomezi ndakeneye. Haleluya! Haleluya! Iyi Imana ikuraba nikuraba ubu, iguvuga izina, ikwita izina, ikubonamo muri kazoza. Ushobora kuba wicaranye n'umuhizi w'inkomezi igihugu utaragera kimenya. Murabe neza, murabe. Ushobora kuba wicaranye n'umuhizi w'inkomezi igihugu cy'u Burundi kitarigera kimenya. Oya murabe neza. Ushobora kuba wicaranye n'umuhizi w'inkomezi, apana kumuraba ahari uno munsi, apana kumuraba na bya bibazuzi na za krize ahora kubwira, ariko afise izina. Afise izina, afise izina Imana imwita. Noshima kwakira izina Imana inyita, apana izina Ibihe binyita. Hari izina ry'Ibihe, ariko hari n'izina riva ku Mana. Hitamwo ukunda izina irihe. Umviriza, Gideyoni bamubwiye ati wamuhizi w'inkomezi, nuko yabwiye marayika ati gezaho, ivyo bintu birandengeye. Ariko Imana ariko ibona umuhizi w'inkomezi azobohora Isirayeli. Mukobwa, papa, mama, hari ico Imana ikubonamo muri kazoza. Iyi Imana ije kugutabara, emerera iguhindurira izina. Barakwise mutu wa krize, ahubwo ntibamenya yuko uje gutera krize Satani, kuko Imana ikubona muri kazoza. Ntiwemerera umuntu n'ikintu cyose Satani yokwita kigushira hasi. Hari abagiye hasi baca bemerera Satani, nibyo jewe naco nzovamwo, jewe niko ndi. No. Iyumvira ico Imana ikwita. Soma Bibiliya, mbega ikuvuga kwiki? Nirihe zina ikwita? Ngo Uhora ari kumwe nawe wamuhizi w'inkomezi. Hari igisata utegezwa kuzohagurusa wewe atawundi kirindiriye.
haguruka wamuhizi w'inkomezi. Abo ndiko ndavugana nabo, haleluya. Hari ibintu bimwe bimwe byananiranye. Hari umuntu yambwiye ati nimba ata muntu arabikora ushobora kuba uwa mbere abikoze, canke nimba ata muntu arabikora, nimba hari uwabikoze ushobora kubikora, nimba ata muntu arabikora ushobora kuba uwa mbere abikoze. Reka rero kwishira hasi. Umviriza, Imana icambere imuhindurira izina. Ndabona Imana ihindurira izina Simoni. Simoni yitwa irenga rirengaye, irenga riri mu mazi. Mwabona irenga Simoni nico bisigura. Ariko Imana iri kwiramuraba, iri kwirabona ingene azohagarara ishengero, imwita Petero. Wewe ururuta, uribuye kandi ku rutare rwo Kristo Yesu zokubaka kw'ishengero ryanje. Reka guma wibona nka Simoni irenga. Uno munsi bimeze neza, ejo mfyuye umunwa kuko atakigenda. Uno munsi bampaye, ejo nabuze ndi muri krize, ibintu bigace mu bihinduka. No. Wewe nuri Simoni, imubwira iti uri Petero. Aburamu, Imana imuhindurira izina, yitwa Aburamu imwita Aburahamu. Aburahamu ni sekuruza w'amahanga. Imwise sekuruza w'amahanga atagira n'umwana, kandi ashaje afise imyaka 90. Ariko Imana imwise sekuruza w'amahanga. Ntiyabitahura, ariko imusohora hanze ati raba inyenyeri, raba umucanga, kweri kutabyinjiza mu mutwe. Bwiza mugenza uti kweri kutabyinjiza mu mutwe. Hari kibazo. Imana iguma gutabara, guhindurira izina. Hari amazina, ibintu biroroshe muri ino si kwita amazina ibintu. Akantu kose ucumuha izina. Hari abantu bafise izina ngo wa wundi w'ishati ya rouge. Bisigura iki? Sa? Ibyo ni iby'isi yaguhaye. Ariko hari irindi zina Imana ikwita, ridahagaze kuri iyo shati yonyine ufise, ariko Imana tufise Imana ihindura ibihe. Haleluya. Hari ibihe byo gutabarwa. Yakobo umusuma, Imana imwita Isirayeli, irahindura izina. Icyo kintu siniko mwacumvise. Reka tuje ku ca kabiri, igihe cyo gutabarwa. 13 verset 13. Gideyoni aramwishura ati, Gideyoni yishura umumarayika ati, mugenzi, namba uhora hari kumwe natwe, ni igiki gituma ivyo byose bitubako? Ni kubera ikibi byose byatubayeko, kandi bya bitangaza by'ibihe byose basogokuruza batubarira bavuga bati, uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, biri hehe? Ariko noneho uhoraho yaradutaye, yadutanze mu maboko y'Abamidiyani. Aramwishura ati, mbega Abisirayeli nobakizante ga mwami wanje? Gideyoni arasubiye ati, je nobakizante, uraziyomba. Umuryango wacu ko ari ukengeretse mu muryango wa Manase. Manase. Umuryango wacu turakengeretse. Nanje nkaba ndi umuhererezi kwa data. Naje muri uwo muryango ukengeretse ndi n'uwanyuma. Umviriza, ushaka kubyandike. Igihe Imana ikugendereye, igusaba wewe guhindura ibyiyumviro bipfuye. Ndabisubiremwe abihanze bumve. Iyo Imana ikugendereye, igusaba guhindura ibyiyumviro bipfuye. Ninda bihindura? Navuze wewe. Bigusaba wewe guhindura ibyiyumviro bigize iki? Bipfuye. Ibyiyumviro bya Gideyoni byari ibyiyumviro bipfuye. Je nobakiza gute? Jewe iwacu urazi ingene bimeze, nta kigenda. Twebwe twakuze gutya, nta n'umwe yigeze aheza n'uw'icumi. Nobakiza gute? Jewe ntarenze uwa gatandatu. Nobakiza gute? Ntagira ifaranga, nirirwa mu madeni. Nobakiza gute? Nobakiza gute? Narumvise ijambo ry'Imana ko dufise Imana y'igitangaza, ariko nibaza ko bitakiri ibyo. Nobakiza gute? Gideyoni yarafise ibyiyumviro. Nyereka hahandi. Yarafise ibyiyumviro bya hehe? Mwahehe?
ivyiyumviro vyo mu mwobo, ahantu ibintu byose vyirabura, nta buzima buhari, nta byizigiro bihari. Kandi Gideyoni ntiyarahabaye wenyene, yarahabanye n'abandi. Hari igihe rero ubuzima bw'abantu buhagarara ku bantu bamana hehe mu mwobo, ivyiyumviro vyo mu mwobo akaba ivyo bizunguruka ahantu hose. Turahwereye, turapfuye, nta kigenda. Ubundi akacashiramo ngo niko kweri, ujensi gaja kanyuma. Ngo none ejo bundi nari ku moto, mbona abamotari ujye barenganya baguma bavuga ngo wewe ntaho wabonye nibiki bashaka tuvuge gito. Inkuru zihari suzuma ko atari zo mu mwobo. Bariza mugenzi bati mbega hajya ivyiyumviro ni ivyo mu mwobo canke sivyo ivyo ufise. Ndababwire bimwe mu vyiyumviro vyo mu mwobo, ndababwire bimwe kandi ndababwire bimwe vy'ivyiyumviro vyo mu mwobo. Ni ivyiyumviro bihagaze ku bwoba bwa kazoza. Ntawamenyera, nta n'uwomenya kuko ataco mfise. Sinzorongogwa ko sindi mwiza. Ninde yakubwiye ko ubwiza bafise ingene babwandika? Temberera kuri irya barabara ubako, ugenda uzuradodora, uzurabaza umudamu uti nari nkeneye madamu wo ngaha, asohoke umuramuze. Hamuca uja ku rundi rugo uti nari nkeneye madamu wo ngaha, asohoke umuramuze. Uzosanga basa. None ko bari mu rugo. Kandi babyaye abana. Boyanga urumva ngo je sinibaza ko nzorongorwa kuko sindi mwiza. Kuko televiziyo ivyo batwereka bwa bundi bumeze gute? Hamwe na gute? Ibi byose bigatuma mu mutwe y'abantu tuvuga ngo hari habeza, hariho n'ababi. C'est relatif. Bamwe bikundira bajya nyene, abandi bakikundira bijya nyene. Kandi bose baronka abagabo. Bamwe bakunda afise udutama duto n'iminwa mito, abandi bagakunda minini. Kubera iki ivyo vyiyumviro? Ngo Jesse nzorongorwa kuko ntafise, hari n'undi ambwira ngo wa muntu w'amatayi ayahe. Ikibazo wakacaja muri ico kinogo, wo muntu akaba muri ubwo buzima ngo sinzorongorwa. Imisore ngaha ngo sinzoshobora kurongora kuko abakobwa bubu bakeneye ifaranga, je ntaryo mfise. Dabira umusore ari hafi yawe, nimba ari hafi yawe aturindiriye ifaranga. Laba neza ko ico cimbi atari ico mu mwobo. Mu mwobo hari ivyiyumviro byinshi. Nobabwira ab'Imana yakoreye igitangaza uno munsi babanye neza kandi batanguriye kuri Gasonga Bugari. Haleluya. Ivyo vyiyumviro none biva he? Ivyiyumviro byo mu mwobo. Bayo. Uyu mugabo Gideyoni azana imbere y'Imana ngo oya ngo je ntaho byokunda, ntaho byoca, Imana ntiyoshobora. Wingwara nizonyica, niyo yishe n'abimuhira. Abimuhira bageze muri no myaka baca bapfa kuri no myaka, kandi bose bicwa n'ingwara imwe. Nawe ivyo vyiyumviro waravyakiriye, utangura kwiyumvira ingene iyo ngwara uzoyakira. Vyiyumviro vyo mu mwobo. Ico gituma umaze kwiyumvira ingene uzoyakira, ica yihuta kuza hataranagera. Uko wayiteguriye iri vyiyumviro, iyi Imana ija kugutabara yagerageje kubanza guhindura ivyiyumviro vyo mu mwobo Gideyoni yarafise. No Gideyoni, no. Jewe naho byoca. Hari ibindi vyiyumviro byo kwisuzugura. Sinize menshi, simbona ico Imana yonkoresha. Ninde yakubwiye ko Imana ikoresha bafise amadiplome? Genda mubaze Petero. Yarafise diplome ya he? Kuroba. Haleluya. Ariko yari yicaranye n'umudokiteri yitwa Luka.
kandi aramwumviriza neza. Yesu asiga avuze ati barabe neza, barabe we Petero. Haleluya. Abiwacu barakenye simbona aho byoca ngo mbere umugisha amahanga. Oya mukozi w'Imana uri kurabesha. Jewe simbona aho Imana yoca. None we ushaka aho Imana ica ushaka? Imana ntiyica ushaka. Kuko yoca ikubise ikibanza ukacuga iki? Ukacuba Imana. Ariko Imana ifite inzira nyinshi cyane, inzira igihugu. Umama umwe tuko turasenga niwe yavuze ngo Mana inzira zawe ni nyinshi zingana n'intoboro z'umusegetera. Ndavuga nti uyu muntu arahishuriwe. Nimba yararyamye ariko ariyumvira nimba ejo azoronka rasiyo acabona umusegetera. Ati Mana inzira zawe ni nyinshi ushobora gucisha muri izi ntoboro z'umusegetera. Haleluya. Iyi Imana ikugendeye ibanza kugusaba ngo wewe nyene ugira iki? Hindura ivyiyumviro. Hari ivy'isi yakweretse, hari ivyo yakubwiye imyaka myinshi umaze ubayeho, hari ivyo wize, hari ivyo wigishijwe, hari n'ivyo badukuriye hanze baratwigisha, ariko mbega bihwanye n'icyo Imana ivuga. Icanyuma ngira sindabatevye, iyi Imana ije kugutabara igusaba kwitaba umuhamagaro. Uwamamagaye gondamu amen 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 atama ingero. Okay, hari umuhamagaro uri ku buzima bwawe. Ndakubwira igituma hari umuhamagaro ku buzima bwawe, nuko wabayeho. Nimba warabayeho umenye neza yuko Imana itari muri laboratoire ngo ucucomoka ikisanga wabaye ngo yabayeho gabasha. Oya, kugira ngo ubeho Imana yarakwiyumviriye ko itegura ukubaho kwawe. None ko twese turi hano, hari abaje na moto, oya moto ntizishika, hari abaje n'amaguru, hari abaje na bisi, hari n'abaje n'imiduga bagenda barasuguma bashitura, hari n'abandi baje n'imiduga itagira igitoro n'iyindi ifise igitoro cuzuye. Ariko igikuru nuko mwagize iki? Aha, hari abaje ngaha bakama bafise bya byimvye bivuga ngo jewe sinavyawe mu buryo buzwi, jewe ndikivyarire. Inzira yose wazananyemo igikuru nuko washitse, kandi Imana ifise umugambi ku buzima bwawe. Gideyoni nawe suko yari umuntu akomeye, no, raba b'Imana yakoresheje nk'aba Yefuta bari abana ba Maraya, ariko Yefuta yatabaye ihanga rya Isirayeli. Nibisaba rero ingene waje, igikuru nuko wabonetse kandi ufise umugambi w'Imana kuri wewe. Itaba umuhamagaro. Says Uhoraho aramwitegereza, yitegereza wa mugabo afise ivyiyumviro, yuzuje ivyiyumviro byo mu myobo. aramubarira ati genda uko izo nkomezi zawe zingana. Jewe hari inkomezi mbona, genda uko izo nkomezi zawe zingana. Ukize Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani. Ukize Abisirayeli ubakure mu maboko. Ufise umuhamagaro wo kugenda n'izo nkomezi ugakiza Abisirayeli. Ni jewe ubwanje ngutumye. Says Uhoraho aramubarira ati erega jewe nzoba ndi kumwe nawe. Hari icyo udatahura mugenzi, hari icyo hinge gato, hari icyo udatahura. None sije nakurungitse, none ko ije naguhamagaye, ayije nakurungitse, jewe ni uruhara rwanje nuruwe, ngo ndarukubwire, nzobana nawe kandi uzoririka Abamidiyani uwishe umuntu, babandi babateroriza batuma mumara imyaka ndwi mu ntuze mu mwobo. Wewe kuko nzoba ndi kumwe nawe, tuzoba turi hanga rikomeye. Niwitaba umuhamagaro nzokorana nawe. Wewe muhamagaro uri ku buzima bwawe, umuhamagaro uri ku buzima bwawe, wewe wicaye hano cyangwa wicaye hanze, umuhamagaro uri ku buzima bwawe, kubera ko uno munsi hari ahantu uri kuranigana, kubera ko uri kuranigana
jewe bijya bintu nobikoze numva umenga birandengeye. Uhoraho azoba ari kumwe nawe. Itaba umuhamagaro, ubona ingene Imana itabara ihanga, itabara ubuzima bwawe, itabara abantu. Itaba umuhamagaro. Hari abantu benshi bamara imyaka n'imyaka bicaye mu myobo, kandi imihamagaro yabo ariyo gukiza Isirayeli, gukiza abantu. Hari ibyo Imana yabitse muri mwebwe. Haguruka. Ntituri hano kugira ngo tubishire hasi, turi hano kugira ngo tuvyankadre, tubiherekeze, ariko bikore icyo Imana igomba. Haguruka muhamagaro wawe, haguruka muhamagaro wawe. Ubinyemereye umpere ukuboko mugenza uti warahamagawe, reka gutinya. Haguruka muhamagaro wawe, mumpere ukuboko. Adashatse kukwakira vuga uti nukwa pastor akira. Haguruka umuhamagaro wawe. Haleluya. Jumva jewe sinzi kuvuga, sinzi gukora. Ona jewe ni umukobwa, ona je nta namahera mfise, ona jewe ivyo byose ni ivyiyumviro bya hehe. Aha, haguruka itaba. Musome kino gisomwa kibandanya kitwereka ingene uyu mugabo Gideyoni buke yagiye arasaba ibimenyetso Imana, buke arateba, aratsindwa, aremera, arahaguruka. Imana ikoresha ibitangaza. Niko nawe bishobora kukugendera. Ntacyo bitwaye ibihe bigoye ushobora kuba waciyemo. Hari ibihe byo gutabarwa. Imana iraguhindurira izina. Imana igusaba guhindura ivyiyumviro bipfuye, hama witaba umuhamagaro wawe. Reka dusenge Imana. Ndashaka kuganira gato n'abantu baje uno munsi bafise mu mutima wabo ubwa mbere na mbere kumva ko bakeneye gufata ingingo yo gukwirikira Yesu no kumwizera. Uno munsi umaze igihe ubwirwa ivyerekeye inkuru nziza y'agakiza. Yesu yapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byawe. Uno munsi urashobora guhitamo kumuha ubugingo bwawe no kwizera, ubuzima bwawe bugatangura gushasha. Ukava mu buzima bwo mu myobo, ugatabagwa n'Imana ikaguhindura igikoresho c'icubahiro. Uri hagati yacu, nimba uri hano cyangwa uri hanze, uduze urutoki uwifuza agakiza, uwifuza gusaba Imana imbabazi agatanga ubuzima bwiwe, ahaye ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Aduze urutoki, ndashaka gufashanya nawe gusenga. Haleluya. 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 Nabo hanze uwumva afise umutima wo guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu, ayiduza nezerewe. Nituricuza umunsi twahitamo kukurikira Yesu, none munsi nituricuza. Haleluya. Ariho ndabasabe muhaguruke abantu b'intoki. Haleluya. Muhaguruke abantu b'intoki. Haleluya.
Haleluya. Ishengero naryo tuhaguruke dusengera ijambo twumvise. Mbega uri mu bihe by'umubabaro, suzuma kandi wumvise icyo gukora. Mbega uri kurumva ugutabarwa kwaje, urumva Imana iri kwiratabara. Mbega izina ry'Imana woryakira, Imana iguha. Mbega wohindura ivyiyumviro byo mu mwobo ukizigira Imana. Mbega wokwita umuhamagaro umaze igihe kirekire ku buzima bwawe ariko udashaka kwakira. Nagomba gusaba yako darondera kozi w'Imana kuna part aze asengere ishengero ryose. Haleluya. Reka dusenge. Uhoraho mwami Imana yacu, uhoraho mwamugira neza, mwami Imana wagendereye Gideyoni. Mwami Yesu Kristo, turi imbere yawe kugira ngo natwe tugenderere. Araho mwami twatewe n'ubwoba, araho mwami twabonye umengo ntidushoboye, araho mwami twabonye umengo turaba intege nke mwami Yesu. Ariko mwami inkomezi twizera ko ziva kuri wewe, kandi mwami niwe uzitanga. Mwami turisengeye kugira ngo utwambike izo nkomezi mwami Yesu, utwambike inkomezi tube mwami mu mihamagaro waduhamagayemo mwami, utwambike inkomezi mwami kuko wongeye kutuganiriza ukatubwira yuko uzoba uri kumwe natwe mwami. Udusaba gutera intambuko papa wo mu ijuru mwami, duciye bugufi imbere yawe. Turemeye mwami gutera iyo ntambuko, turemeye mwami kukumvira, turemeye mwami ngo udufate ukuboko mwami Yesu. Turizeye papa wo mu ijuru ijwi ryawe, turizeye mwami Yesu Kristo kuduhagurutsa, turizeye mwami Yesu Kristo yuko umugambi dufitiye ari mwiza mwami Imana. Mwami turakwihereje, mwami turakwihereje, mwami turakwihereje, mwami turakwihereje, mwami turakwihereje. Reka mwami Yesu Kristo utuyobore mu nzira zawe mwami Imana. Aho hose mwami Imana twagiye tucinyizwa n'ubwoba bw'umugwanizi yuko tudashoboye, yuko mwami Yesu Kristo tuva mu miryango idashoboye, yuko mwami Yesu Kristo turabanyantege nke, yuko mwami Yesu Kristo tudafise ubushobozi buva abisi babona. Ariko mwami twizeye kugira neza kwawe, twizeye ijambo tubwira mwami Imana. Twongeye guhaguruka papa wo mu ijuru, twongeye guhaguruka mwami Yesu, twumviye ijwi ryawe, twumviye ijwi ryawe. Reka mwami Yesu Kristo ugenderera umuntu wese, ugenderera umuntu wese mwami ari hano, umuntu wese yumvise mwami ukuntu wagendereye Gideyoni, ukuntu mwami wamuhagurukije, ukuntu mwami wamukuyemo ubwoba, ukuntu mwami Yesu Kristo wamugendereye. None akaguruka amaso akabona mwami Yesu Kristo icyo umushakako, akabona mwami kandi kuzogendana nawe. Turisengeye rero mwami Yesu, umwe wese mwami yabaye hano, reka papa wo mu ijuru twongere duhindurwe n'ijambo ryawe twumvise, twongere duhindurwe n'ijambo ryawe twumvise, tube mu bindi bihe mwami Yesu Kristo, ibihe mwami Yesu Kristo byo kukumvira no kugendana nawe. Urakoze mwami Yesu, urakoze kubugira neza. Reka mwami amashi menshi, impundu nyinshi mwami, ansinye kugushimira kongeye kuduhagurutsa. Bibi vyawe mu izina ryawe Kristo Yesu dusenze, amen amen.